Ishirahamwe ry'abakenyezi AFPDK riharanira amahoro n'iterambere rirama mu kibano ryaratunganije kuri uyo wa gatandatu igenekerezo rya 20 Kigarama uruganda rwo guhanahana ivyumviro kubijanye n'amabi n'ihohoterwa bikorerwa abakenyezi biciye ku mbuga hwaniro mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene imbuga hwaniro zokoreshwa neza n'ingene ayo mahohoterwa yohagarara. Ubwo ruganda rukaba rwatunganijwe ku civugo higira kiti ukuronka ingurane nk'inkingi y'ukwikukira mu vy'ubutunzi no kugwanya ihohoterwa rishingiye ku buhinga hwaniro rikoregwa abakenyezi. Ubwo ruganda rukaba rwaranzwe n'ivyigwa vyatanzwe hamwe rero no guhanahana ivyiyumviro. Mu cigwa catanzwe na Patiri Lambert Liyazimana ngo ku mbuga hwaniro hakoregwa amabi menshi ayo nayo agaheza agahungabanya akanasesereza abantu. Aho ngo ni nk'abafata amasanamu bagasaba amafaranga ataruko bakaca bayerekana, ugufata amasanamu bakayashira ku yandi y'abambaye ubusa, hakaba gutera ubwoba biciye mu butumwa, abinegera umuntu bivanye nuko ameze, hakaba abinjira mu buzima bw'umuntu ataruhusha, gutanga amakuru y'umuntu ataruhusha, kwiyitirira izina ry'umuntu ugaheza ugatanga amakuru atari meza, gusoma ubutumwa atari bwawe n'ibindi. Ivyo rero ngo bitera ingorane zidasanzwe ku bubikorewe, ibiheza bigashikira n'ubutunzi bw'umuryango. Biratera ingorane zitarenye. Icambere nuko bihungabanya ubuzima bw'umuntu, bikamuhungabanya mu bwenge, bikamukubagura, bigatuma n'ivyo yariko arakora vyo muteza imbere akuramwo akarenge kubera ataco yambariye, kubera yumva ko iteka ryiwe rihungabana, maze uruhara yarafise kwiwe mu gutera imbere no mu guteza imbere umuryango no guteza imbere ikibano n'igihugu akakuramo akarenge. Kubwa Verine Nshimirimana yanonosoye ibijanye n'inyifato ngo ihohoterwa rifatiye ku masanamu y'abakenyezi akwiragizwa rituma haba kugwara indwara zo mu mutwe, izo nazo zikagira ingaruka mbi nyinshi harimwo no kwiyahura. Iyo umugore rero canke umukenyezi yibonye ku masanamu atembera ku mbuga uhwaniro biramugira ko ingaruka mbi rero mu mutwe, kuko mu bwonko bwiwe haba hajeho ikindi kintu. Uyu muntu rero vyabayeko arababara cane, akiheba, mbere akanategura no kwiyahura. Ku ngorane zitandukanye nk'izo mu mutwe zishikira bahohotewe muri ubwo buryo, abo batanze ivyigwa baratanze umuco kuko ingene abo bashikiwe n'ingorane bofashwa n'ingene hotogwa umuti ku bijanye n'ikoreshwa ry'izo mbuga hwaniro. Nerekanye ko hariho abahinga babinonosoye, banonosoye ivyigwa vy'ingwara zo mu mutwe, les psychologues, les thérapeutes spécialisés en trauma, les sexologues, abajejwe intwaro bomufasha, abagenzi, umuryango mu kumutahura, mukamwumviriza, mukamuteza intambwe kumushikana aho akeneye ubufasha no gutangiriza ku mbuga, ku gipolisi, amashirahamwe abijejwe bakamufasha kugira ngo turako ivyo bintu bitomugira ko uburemere bunini. Aho kumwinuba tukamwumviriza, tukamwitaho, tukamuganiriza. Mwisho gihe mu kumwumviriza, mu kumwitaho, mu kumuganiriza ni hazosohora vya bintu biriko biratuma atwinyegeza, yumva isoni, yumva amaramara, yumva ataco yambariye, nituwamuhunga nitumwumvirize ntituzobimenya. Hari ivyo mugenzanje azi ntazi n'ivyo nzi atazi, tukigishanya canke tukaja aho bavyigisha. Ica kabiri ni c'abadufasha gutunganya ibintu mu gihugu, bamwe bose ku rugero rwabo. Nabo nyene harababwiza kugira mu gutunganya amategeko atunganya neza ivyo bisata, cane cane igisata kijanye n'ubuhinga bwa none bufatanije n'ivy'iterambere canke ivy'ubutunzi, ariko kandi hakaba n'amategeko akingira abantu canke agahana biboneka abagize ico bononera ubu canke uriya baciye kuri ubwo buhinga. Ica gatatu naco kiri mu mahimiriza, ariko kandi yojamwo ukwigengesera kumwe wese muri twebwe. Uwuserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe kumwe nayo Joseline akamenyesha ko intumbero y'ugo ruganda ari kugira ngo bahimirize abantu kugira bamenye uko bakoresha imbuga hwaniro, birinde ko haba ihohoterwa kuko rifise ingaruka mbi nyinshi. Tweko turaraba amabi rero afatiye kuri izo mbuga hwaniro, aho usanga
hariho abantu bahohoterwa cyane cyane abakenyezi hakoreshejwe izo mbuga na cyane cyane mu kwerekana amafoto yabo. Ibyo rero tugasanga birafise inkurikizi ku iterambere ry'igihugu, kuko iyo umuntu bamushize ku mbuga hwaniro na cyane cyane mu bintu bimeze nabi, kenshi bakunda gukoresha amafoto y'abakenyezi canke abigeme batambaye, ivyo biramukomeretsa bigatuma mbere n'iterambere adashobora kurishikako. Nico rero cyatumye dutunganya iki kiganiro kugira ngo abantu tumenye ico kugenderako, tumenye icokorwa n'ingene twokoresha izo mbuga hwaniro atawe bikomerekeje. Nkuko icivugo cavuga ko ukuronka ingurane ari inkingi y'iterambere ry'umukenyezi, hakaba hari haje n'abaserukira amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, aho basiguye ingene baronsa ingurane abakenyezi bitabavunye. Bamwe mu bakenyezi baraho bakaba barabajije utubazo kugira ngo batahure ivyo kwaka ingurane. Ubuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe AFPDike kumwe nayo Joseline akaba yaboneyeho akaryo ko gutera intege abakenyezi bijukire kuja gusaba ingurane mu mabanki, kuko ngo hariho n'ayaborohereza. Uruganda rukaba rwarangiye abari aho bose babasaba gukoresha neza izo mbuga hwaniro, hamwe rero n'ibikoresho bikoreshwa kuri izo mbuga hwaniro.